igihe baforomanya turase musefu derere takataka yose nkamubaza iyo yari ko yigeze abitanga ko raporo nkamubaza aho FDLR yatema inka ikarasa abantu igaturira amazu ku nturo ifotanije n'igisirikare cy'u Burundi nkamubaza iyo yari nico yabivuze ko nkamubaza umunsi garde presidentielle irasa ishe abantu bagiye kwiyamiriza Nations Unies muri Goma ishengero rya Wazalendo pana Wazalendo kujya tubazi ko VDP nkamubaza abantu bapfuye uko bangana nico yakoze ko kugira ngo abantu baronke ubutungane ariko ku rundi ruhande ukuntu ndabizi Kinshasa nayo iratera utwatsi ivyo Doha yavuze ivyo Doha yashikirije uko nabibonye ko Doha nayivuga ngo muri zone conquise par M23 d'ailleurs Nord Kivu et Sud Kivu ngo ko bo kwemera bagashiraho ubutegetsi bwumvikanyweho hagati ya M23 na ntuze na Kinshasa umuhuza yogira icashize ko ryari mu gihe M23 na Kinshasa bo baramwumvikanye ko wibuke ko na Angola batamwumvikanye ko Joao Lourenço yatanzwe na Union Africaine wibuke ko na Jomo Kenyatta nawe batamwumvikanye ko yatanzwe na East African Community ni ukuvuga nta muhuza yumvikanywe ko n'impande zose turapfa turose turacari dufise abantu baduka bakazanwa n'amashirahamwe mpuzamakungu muri sentare sinzi ko namwe bwe muzita sentare n'inkiko burya abantu ntibatinya itegeko batinya igihano kiza gushigikira itegeko iyo bavuga ngo mu gitabo mpanavyaha ngo code penale ngo nimero zinaka ngo umuntu ngo yarenze iki niki hejuru baca bashirako ngo ahanishwa umunyororo w'imyaka. Izi modoka zuzuye imihanda habamo iyawe ikibazo niye hize uzayigurira barakubesha abakubwira ko gutumiza imodoka bigoye nta gihe na kimwe gutumiza no kugura imodoka byoroshye nk'ubo hamwe na Gugaga Cars kompanyi yonyine wabaza imodoka y'inzozi zawe na spare parts zazo ku giciro gito bagufitiye imodoka nziza za Kia Sportage, Kia Niro, Kia Sorento, Kia K5, Kia K7, Toyota Prius, Toyota Camry, Toyota RAV4, Toyota Corolla Altis, Toyota Vios na Toyota Yaris. Aha ntibigusaba kumena banki wanabatuma ku ruganda mu minsi mike cyane imodoka y'inzozi zawe ikakugeraho bahamagare cyangwa ubandikire kuri 0780 50 79 cyangwa 0788 32 66 uranabandikira kuri mail yabo ni gugagacars@gmail.com wanabasanga i Nyarugenge mu nyubako ya Jeff Plaza floor ya 4 room ya 6. Gugaga Cars, buy and ship your dream cars. Bakunzi bacu turabasuhuje aho murereye mu mpande zose z'isi mwebwe mukunda ibiganiro tubagezaho umunsi ku wundi no kuri muri abantu b'ingenzi cyane ndetse duhora tubashimira cyane. Ndikumwe na Rabini ni umuntu wacu ndetse ni umuntu wanyu uzi neza ko benshi mukunda ibitekerezo bye abandi mwari mumaze iminsi munyandikira bati Rabini yagiye hehe. Rabini arahari ariko nyine n'igihe kizagera akagenda agakanya umunsi umwe niwe ubwo nukuri Rabini twe tweruka gukorana kwa mbere yari mardi none reba turi muri weekend none imisi 3 ni myinshi ni 3 yabaita inisi ubwo imisi ku bantu bataga makuru nyine bakunda ibitekerezo bya Rabini baba bagukumbuye ngaho rero ndabaramukije bagira amahoro y'Imana ariko nuza umunsi wateguye n'ibindi n'urundi rugendo uzaduseze cyo vy'ingendo uri kurazana mu ntavyo ndabikubwiye ubundi buzima bundi nyine okay sivyo ivyo navyo mbese umunsi bazoba batakimbona kuri kamera bazobona yuko nagiye mu buzima bwa gisivile mbaye urahati bwa gisivile gusa Rabini nyine Rabini impamvu burya tuba tujyanga abantu nzi neza ko abantu benshi bakunda Rabini wa mugani ashaka kuzabona igihe kimwe cye byagize gutya Rabini ntibabutamona kuri kamera hari igihe ngombwa nyine ko umuntu ajya mu ndi buzima ubwo tuba tubiteguje abakunzi bacu kugira ngo
Rabiri nibamuvuga Bibiliya bivuga ngo Imana yashingiye ikintu cyose igihe cyacu. Igihe cyacu ngo hari igihe nuko batanze uburorero bwinshi. Hari igihe cyo gukena, hari igihe cyo gutunga, hari igihe cyo gukundana, hari igihe cyo kwankana, hari igihe cy'amahoro, hari igihe cy'intambara, ese do sweet. yego Byumvikana hari igihe cyo kuba kuri kamera, hari igihe cyo kutabako, hari igihe cyo kuba utarahaja, hanyuma hakagira igihe ukaza. Abantu rero bababwirizwa kumva ko byose bikoranije kutuzanira amahoro n'umutekano. yego ni amahoro ariko nta kibazo Amwe ahoze mbaye kanyobya. hose rwose nicyo tukwifuriza kandi n'abakunzi bawe neza ko ari byo bakwifuriza. Hanyuma Rabi, reka mere kuri iyi ngingo. Wabonye raporo yasohowe na Human Rights Watch, warayibonye? Ariko bamwe bati ariko kubera iki izi raporo zisohoka gutya ari uko M23 hari ibikorwa runaka iri kugenda ikora. Ati niba baragaragaje ko ariyo ukwezi guheze yego bakabigaragaza muri uko, ati biba bishatse kuvuga iki ko M23 bishoboka yuko bashobora kuba bari kwishakira wa mugani umunyarwanda aravuga ngo nukwidodera ibicocero. Mu bisanzwe ikintu cya Human Rights Watch yego iyo numvise umuntu akimbagije mpita numva muri jewe inziga ivyuka. Nuko bavuga ngo mbega umukirisa aragira inzigo, yego ahubwo aranarekura no gushavura. Igituma ndakubwiye ngo bituma ngo ngira inzigo, yego nuko Human Rights Watch ni cicaro ifise icicaro muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Bintera ishavu. yego Nariko ndakubwira nti Human Rights Watch ifise icicaro muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Kandi aba bazungu nibo bitwa ko bafise ngo kubahiriza agateka kazina muntu. yego Biciye muri ayo ma organisation internationale nyene bashinga harimo zo zawe Human Rights Watch. yego Mugabo wagenda kuraba izo ONG Yego. ugasanga bazishingiye abanyafrika nta muzungu ziraba. Ngoma ndaguha akarorero. Nidweje kuvugana yuko ifise icicaro muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Abirabure n'abazungu barabana gute muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika? Umunyafrika yishwe yego na polisi y'intuze ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika, bikagera naho bizana imigumuko ku birabure. Human Rights Watch yavuze iki? Hari icyo wigeze wumva? oya Mbega ingaruka twazabira ku birabure zatewe n'abazungu bivuye kuri colonization. Yego. Hari umunsi n'umwe Human Rights Watch urumva ibivuga ko oya mbega idandazwa ry'abirabure baja kurima muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, mu bihugu vya Amerika bari mibikaju n'ibindi bigatwara ubuzima bw'amamiliyoni. Hari Human Rights Watch urumva bivuga? None ugo rukundo ifitiye abakongomani kukuza kuvuga ko M23 yaje kumara abakongomani, ari abakongomani baramaze abakongomani babo, ugo rukundi rukuye hehe? Aho rukura rero ntugire n'ahandi. Nuko Tshisekedi aba yaragerageje uburyo bwose bw'ingene agwana intambara ya kidiplomasiya bikarangira imutaye ku amazi. yego Ubu nta kindi arondera amadolari akayaha aba expert de Nations Unies baza kugira amaraporo, yego akayaha ba directeur ba Human Rights Watch kugira ngo baje kuvuga ko M23 iri kwirica abanyagihugu. yego Hanyuma bikunde ya ma organisation internationale kuko ari yasanzwe ahuha mu gutwi kwa Nations Unies. Nations Unies nayo ifatira ibihano M23 yishige kuri blacklist yuko ari muvuma terroriste. yego Nta kindi nico. Sino Human Rights Watch icompa umunsi umwe, Imana senga icompa umunsi umwe tukicarana na secretary wayo nogira ivyo mwibariza. Kuko ndazi arumva igifaransa n'icyongereza, naho yoba yumva icyongereza cyonyene ntivyonanira guforumira ibibazo no mubaza. Ndafise ibibazo no mubaza. yego Sindi umukongomani,
mugabo azanye de raporo erone muri Kongo nk'izo ndafise ibibazo no mubaza iyo impunzi zimaze imyaka 30 mu buhungiro iyo human right yari nkamubaza igihe baforomanya turase musefu derere takataka yose nkamubaza iyo yari ko yigeza bitanga ko raporo nkamubaza aho FDLR yatema inka ikarasa abantu igaturira amazu ku nturo ifotanije n'igisirikare cy'u Burundi nkamubaza iyo yari nico yabivuze ko nkamubaza umunsi garde presidentielle irasa ishe abantu bagiye kwiyamiriza Nations Unies muri Goma ishengero ry'abazarenda pana wazarenda kujya tubazi ko VDP nkamubaza abantu bapfuye uko bangana nico yakoze ko kugira ngo abantu baronke ubutungane hari ibibazo no mubaza nawe nyine akaburira inyishu usivye yuko nabandi bama babimubagije akabicako kubera ya mafaranga Kisekedi ariko aramuha akavuga ibindi ibyo rero sinkondana umuntu abibaza nka Human Rights Watch kuko yiri ku kazi nkondana uvyakira akagomba kubifata nko ari reality ngo abikoreshe aho ndavuga Nations Unies yoyo wibaza kwibuza ivyibazwa mbega ko MONUSCO ishami rya Nations Unies rimaze imyaka irenga 20 muri Kongo byakoze iki ngo abakongomani bareke kwicwa aho umuntu yotswa karibwa inyama kandi MONUSCO iri hajya ntihagira ijambo bakura mu kanwa bakaruca bakarumira hanyuma bagaruka bagahabwa amaraporo na Human Rights Watch bagahabwa amaraporo n'abo ba expert ba Nations Unies bakaca bavyakira nk'amahame rero atabanduka bakabikorerako baribaza ko ivyo bakora abanyafrika basigaye babibona erega turabibona urazi abanyafrika ikintu kimwe mbagiriza ndiyagiriza ko nanje no munyafrika ndiyagiriza ububeki top bwo kudashira hamwe sino muri Nations Unies ikumva yuko hari G7 hari G kwa ibihugu bifata decision nkaho mengo Afrika ntibaho bari bakwiye kugira inama rimwe abanyafrika bakavuga ati tudaharuwe siriro meme pied d'égalité muri Nations Unies turakuye mwakarenge nibe Nations Unies yanuze ya leta zunze ubumwe za ya continent Amerique na continent Europe twebwe ntiturimwe nazi yabujya yofata ya mbere mu gusohoka sinzi kubizi kuko nta kintu na kimwe Nations Unies zitumariye na kimwe uretse gutanga ubwo buzi nyene abariyo bakarya bakabasha gukora ayo maraporo erone ko nabo barategwa igitsure nta bindi nivyo ngivyo hanyuma se ngira ngo wanabonye ibyo Bisimwa yatangaje igoma ati kugabana ubutegetsi aho gukemura ibitera amakimbirane ati AFC M23 ntabwo ishishikajwe na guverineri cyo na guverinema ni guverinema bibeshye cyangwa imyanya ikinshasa ati AFC M23 irwanira amahoro iterambere no kuzamura imibereho y'abaturage bacu ba Kongo reka duhera aho ngaho ngo ibiganiro bya Doha aho yavuze ngo amasezerano yatanzwe Doha yatekerejwe ngo na Kinshasa ahubwo tukibaza kuki bemeye ibitekerezo bya Kinshasa ntibemera ibyama 23 ariko ku rundi ruhande ukuntu ndabizi Kinshasa nayo iratera utwatsi ibyo Doha yavuze ibyo Doha yashikirije uko nabibonye ko Doha nayivuga ngo muri zone conquise par M23 d'ailleurs Nord Kivu et Sud Kivu ngo ko bokwemera bagashiraho ubutegetsi bwumvikanyweho hagati ya M23 na ntuze na Kinshasa mugabo zigakontorerwa izo ntara na Kinshasa plutôt na M23 nkaho urumva bo bemeye icyo bita federalisme navyivyo Kinshasa yabiteye utwatsi byumvikana ko ibintu byose byavuye Doha yaba Kinshasa yaba M23 nta numwe ari satisfait bose bariko baravuga bati twara utamena niho namamera mvuga ngo bujya nyamwirarika yabuze impembo n'ingero umuhuza yariraritse none bizohava birangira impande zose zivuze ziti wewe wapi tukwemera yego umuhuza yogira icashize ko ryari
mu gihe M23 na Kinshasa boba baramwumvikanyeko wibuke ko na Angola batamwumvikanyeko Joao Lourenço yatanzwe na Union Africaine wibuke ko na Jomo Kenyatta nawe batamwumvikanyeko yatanzwe na East African Community ni ukuvuga nta muhuza yumvikanyweko n'impande zose turapfa turose turacari dufise abantu baduka bakazanwa n'amashirahamwe mpuzamakungu usibye ko Qatar nayo yazanywe na leta zunze ubumwe za Amerika uko yigira polisi w'isi hari polisi w'isi so byumvikana ngo bari bakwiye kuja hari ibyo bita ngo root causes parmi les causes profondes du conflit bonashirako hejuru ya cause profonde du conflit bagashirako mbega uwo duhuza ninde bakabanza bakamwumvikanako kuko iyo bamwumvikanyeko ejo bica byoroha ko wamuhuza avuga ati ariko nimwe mwantatse sije naje kubahamagara ubwo mute reka ndaguha akarorero mu Burundi mu ngorane zabaye kuva 93 gushika 2005 abarundi harageze igihe bararuha haza umuhuza yitwa Nelson Mandela niwe novuga ngo yaje afisi junja byo gutera igitsure babandi bari mu ntuze mu biganiro akabahoza akavuga ati muhore mvuge kandi shinzi iki negira ukirengako nimba hari umuntu yigira akagajwa yari Buyoya mu biganiro vya kiriya gihe mugabo yaramubwira tehe ndakubujije uhore jewe navuze kandi navuze byumvikana ngo no mu buhuza haraja mu itegeko haba hasigaye kuraba mbega uwo muntu ariko araguha iryo tegeko nk'umuhuza mbega ni warigarariza urahanwa gute kuko ico gihe Buyoya wumva yagerageza kugangatiza na gatoyi ibi Burundi bwari mu bihano vya ambargo bimwe byo ku rwego rwo hejuru kandi yarabona yuko ego yarabyifashemwo neza abanyagihugu barashobora kubaho neza mugabo ntivyari kumara igihe kirekire nawe yarabona ko bigiye kumunaniza kandi yarabona ati nimbandanya ngarariza bashobora kungereka ko ibindi bihano noneho bikaboneka ko ari je ndumunyamanyanga ngarariza bakamugereka ko ibindi bihano bakamufatira ibihano byo kugura ibikwanisho n'ibindi bikarangira noneho leta yiwe isenyutse mu gihe rero muri Republique Democratique du Congo umuntu abahuza ataragera kuri urwo rwego rwo gufata decision ngo avuge ngo jewe ntegetse A kandi ntawe nkeneye kwambwira B nakize n'abafasha tubona yuko dutegetse A kandi uwuhirahira kazana B canke C ahanwa muri ubu buryo ubu yaba kote M23 yaba kote Kinshasa nta muhuza bararo ntico umuhuza buze ofete ukabureba ko agomba gufata ibyemezo we agategeka cyane ariko mu gutegeka nukuraba mbega bimwe ategetse mu gihe vyanswe ubu vyansarahanwa gute erega burya ngoma ndaguha akantu kamwe muri sentare sinzi ko namwe bwe muzita sentare n'inkiko burya abantu ntibatinya itegeko batinya igihano kiza gushigikira itegeko iyo bavuga ngo mu gitabo mpanabyaha ngo code penale ngo nimero zinaka ngo umuntu ngo yarenze iki niki hejuru baca bashira ko ngo ahanishwa umunyororo w'imyaka iyi ni hadawe y'amafaranga aya naya abantu rero ntibatinya ngo umuntu ngo arenze itegeko ntibatinya kurenga itegeko ahubwo batinya kajya kantu gahereza ngo ahanishwa rero M23 reka tuvuge AFC tureke kuvuma tuvuga M23 ko ni perplex AFC na ntuze na Kinshasa bakwiye ko kantu ngo umuhuza arategetse ngo mubwirizwa gusangira ubutegetsi mu buryo ubu uwuzovyanka kuri dekote azohanishwa XZY aho umutekano borara bumvikanye doha mugabo tanke bakivuga eraba na Washington yonyene hagati ya Kinshasa na Kigali bavuze ngo umuntu yumva ivyo bintu bitamugiyeho bitamuguye neza afise kwandika akabimenyesha uruhande bihanganye iminsi 30 agahita yikura muri ya masezerano haka ivyo bintu wowe wumva bizoja mu ngiro gute
mfa kumva ndi marareze nkavuga ati bo okay reka ntore urupapuro wewe Kinshasa ndakumenyesheje yuko nisunze ibi nibi twavuganye warenze ndahakanye amasezerano ya Washington. Ivyo bintu numva ko ari umukino w'abana wa muntu ntaho rero ibintu bifiriye. Yeah. None se nkibaza nanone nagiye mbona hari abagaragaza ko General Makenga ngo kuvuga kujya Kinshasa ngo bitari ibintu byihutirwa, ariko nanone bagaragaza ko ngo impamvu bagaragazaga barwanira ngo zigenda zirushaho guhinduka cyose guhindagurika, ngo byagakwiye ko haba navuga principe kurenza impamvu. Ubyumva gutera bimusesenguzi bwawe? Bo kuvuga ko impamvu zigenda zihindagurika birumvikana kuko n'intambara itera ihindura isura. Yego. Uribuka ko Bertrand Bisimwa yigeze kuvuga ngo nimba banze ko tuganira hazogera igihe natwe tutazoba tugikeneye kuganira. Yego. Mu gihe hajemwe umuhuza naho ni bimwe cyavuga tariko nitwa hajya hari akantu yanyegeje Bertrand Bisimwa. Twebwe data nk'abasesengura tuca twibaza ni nkaho yashatse kuvuga ngo nitwafata Nord Kivu yose tugafata Sud Kivu yose ibiganiro bizohita bihindura isura kuko ivyo turekarama sivyo tuzoba tukiriko turarekarama kandi ico saso compra wirindiriza urushatsi gwinshi ukarumubwurira. Urumva nimba Kinshasa yansi ibiganiro hakiri kare nta kindi kiba gisigaye nuko ibiganiro bihindura isura. Niwewe ko nakubwira fa passé ntiyagiye kugera igihe aho AFC zovuga terega ubu ntituganira ngo habe ukwigenga kwa ngo tugire federalisme ahubwo tuganira aho dushinga akarimbi kagabura ubuseruko bwa Kongo na partie restante. Nivyo bigiye kuzoba plus uko iminsi hera rero niko ibiganiro bihindura isura. Umuhuza rero niho nguma ngaruka yarakwiye gufata ingingo agahuza abantu bikirikare ibintu bitaraguma bihindura isura kuko uko bihindura isura niko bizoba ngombwa nayo kubiganiro biba longitude bikarehuka kubera ivyo baganira byahindutse. So jewe rero ndabona ngo nimba bahuza koko bagomba guhuza abantu yego nibahuza amaraso atarapfa nimba ataja yaravuye nimba babona naho ko mu biganiro bagomba kubikamishamwo inyungu yuko birenduka ewana ntibabireke nyene uko hanyuma bigume bihindura isura kuko uko iyinga rihera niko bihindura isura. Nk'ubu ndaguha karorero uwari kare nifatwa yose uviri igafatwa yose bishobora guhindura isura. AFC kavuga itariko ivyo twashira ku meza ubu sivyo tugishira ku meza sivyo tugishira happy ubu twahinduye yego kuko babona yuko hari izindi gain territoriale bamaze kuronka. Honye n'umuhuza aho byamunaniriye nukubanza kugira ico bita ceasefire bilateral. Kuko ubu nta na unilateral nta nihari abantu bari mu migwano kuko iyo ugize cessez-le-feu bilateral bigufasha yuko ivyo baganiraho bidahinduka. Sinze ko kibona mugabe iyo cessez-le-feu kunaniye hakaba habagira gendo tere abandi bakayitakaza bihindura isura y'ibiganiro. None nimba uganiye kuri 4e round ku meza y'ibiganiro hari bi ukashiraho ukazana principe za koro hanyuma ntugire cessez-le-feu kuri 5e round ugasanga bimwe barekarama bimwe mwari mwumvikanye baza babirenganye bareko barekarama ibindi wumva none ivyo biganiro bizohererahe bazokwama muri njumumu ya misi yose umwe utoye ukuhu ubundi utoye ukuhe nk'abana bariko barakina birangire noneho Kinshasa ishikiwe naho bavuga ngo ntizoshikirwa vuba. Ukabona we umuhuza bwagakwiye gutanga itegeko kuko rwose njya mbona cyane cyane Makenga kandi koko reka gisabwe njya mbona asabwa ibintu bikomeye cyane aho nahoze mbona bamubwira bati nk'umugaba w'ingabo urumva ati byagakwiye yuko ushyiraho principe ati impamvu ntizikunde kuba zagira iki zajya zihindagurika cyane ati kuko hari igihe kizagera bakaba babona yuko nta cyerekezo cyangwa se muri kugenda bihindagurika bikaba byateza navuga ikibazo. Mbe yo bari kwabigira bitegekwa n'abafise gutegeka isi ho ngo mugira gute? Mbe hayo wibaza ko balkanisation mu isi
ahantu hose yagiye iraba bibaza ko yiyadukiza iba créée par les polices donc ibihugu vyigira polisi y'isi hajya aba sonosoke de jouer qui sont sur le terrain mais les arbitres sont à l'extérieur entre d'arbitre sinovuga ngo mbere ngo les arbitres les coach bari kuri peripherie y'ikibuga bavuga toya tera mu kubavu wundi ati tera mu kujyo bagaruka ngo biganiro babandi nyene bariko barakocinga ngo tera mu kubavu tera mu kujyo bagaruka ngo ariko ngo ni muje mu biganiro nico gituma ibiganiro atani byo bishika kuko iya bagomba kubifatira ingingo baba barabifatira ingingo ndakubwiza ukuri ko balkanisation nta bandi bayizana taraba abantu bitwa les police y'isi kubona rero batarafata umuhuza ngo bamushireho honyene no kubona bazanye Qatar ngo bumuhuza no kugira ngo hatazi uwundi atazi yo secret des États-Unis des États zishigikiye balkanisation ngo have abitobora bishire ku murongo kandi nabo batagomba ko bija ku murongo bagomba ko bizamba nuko biyambaje Qatar rero kuko Qatar c'est le brand roi des États-Unis njo gituma ubona hari ibintu umuhuza yategerezwa gufata ingingo atazifata kubera iki parce que à son extérieur hari umuntu ariko aravuga ati ewe je narigeze kuja gukina reka ndagwankarorero twarigeze kuja gukina amari mu gutwi twarigeze kuja gukina ahantu ntavuga nta kamaro yego tukiri ku ishuri yari ama interscolaire dushitseyo imvura iranatunyagira mu kibuga yego mugabo kubera twava ku ishuri bakunda gukoresha ururimi rw'igiswahili urabona reka tunabivuge tubitomoye parti yegereye Tanganyika yose baravuga igiswahili cyane hari iwacu uduze rero mu ntara za ruguru ndavuga Bururi Mwaro Gitega igiswahili nta kiriyo baratubwira ati umuntu asubira kuvuga igiswahili noneho abantuza abajandarume bari bakira abajandarume bari ngaha ku nkengero z'ikibuga baca bagutwara urakumva ko kantu kambere intimidation d'abord icya kabiri bahamagara arbitre baramubwira ati abo bahungu bo mu rumongo kabona baradutsinze uce wurira ijya modoka yabazanye mujane ntuzubire kuba muri iyi ntara yacu urumva ko kantu nukuvuga yarasifuye penalty tutaza hivuye kugira ngo nyene yikure ko ataza kurira ya modoka yacu nivyo byaho hakujya rero niko biri hajya leta zunze ubumwe za Amerika zazanye Qatar kugira ziyibwira ati ewe uramenya ko ari wowe uri arbitre wihenda ukora ikosa bumvikane balkanisation itaraba ucumenye yuja nivyo rero biriko biraba ntugire ngo nibindi sino ibintu tubirondera tuza kurondera umuhoro kandi uri mu kwaha urenganye mu kwaha umuhoro uri mu kwaha kwa leta zunze ubumwe za Amerika nitureye gutapagosha turuwata muzi leta zunze ubumwe za Amerika zagombye yuko kajya karere kaba mw'umutekano izotanga itegeka bumvikane ishireho ibihano by'umuntu yanse kumva ahitagira ubwoba tanga itarabikora nuko itaragomba yuko kajya karere kabamwo amahoro n'umutekano gira amahoro kuri twese reka twikomereze ku yindi izi modoka zuzuye imihanda habamo iyawe ikibazo niye hize uzayigurira barakubesha abakubwira ko gutumiza imodoka bigoye nta gihe na kimwe gutumiza no kugura imodoka byoroshye nk'ubu hamwe na Gugaga Cars kompanyi yonyine wabaza imodoka y'inzozi zawe na spare parts zazo ku giciro gito bagufitiye imodoka nziza za Kia Sportage, Kia Niro, Kia Sorento, Kia K5, Kia K7, Toyota Prius, Toyota Camry, Toyota RAV4, Toyota Corolla Altis, Toyota Vios na Toyota Yaris. Aha ntibigusaba kumena banki, wanabatuma ku ruganda mu minsi mike cyane imodoka y'inzozi zawe ikakugeraho. Bahamagare cyangwa ubandikire kuri 0780 50 79 cyangwa 0788 uranabandikira kuri mail yabo ni gugagacars@gmail.com. wanabasanga i Nyarugenge mu nyubako ya Jeff Plaza floor ya 4 room ya 6. Gugaga Cars, buy and ship your dream cars.